Kw'igenekerezo rya 28 Gitugutu no mwaka ku murwa mukuru w'intara ya Ngozi, Umukuru w'Inama Nkenguzamateka Nyeniteka Emmanuel SINZOHAGERA yarateye iteka ibirori vyo kwugurura inama yatunganijwe n'ishirahamwe International Christian Ministries ku ndongozi z'iyo ntara ku magenekerezo ya 28 na 29 Gitugutu. Abitavye iyo nama bakaba baronkejwe inyigisho ku bijanye n'uburongozi bwiza. Mw'ijambo yashikirije baraho Nyeniteka Emmanuel SINZOHAGERA yamenyesheje ko uburongozi ari ifatiro ry'iterambere rirama. Ati indongozi nziza yakira ivyiyumviro bitandukanye n'ivyayo kuko bishobora kuba isoko ry'iterambere. Yarateye intege izo ndongozi zihamagarira kwitaba inama bene izo kuko zituma baronka ubumenyi n'ubuhinga bizana impinduka mu bo barongoye. Ndongozi mwese muri hano, uburongozi ni ifatiro ry'iterambere rirama, uhereye ku giti cy'umuntu ubwiwe, kuko udashoboye kwirongora neza ntashobora gushika ku iterambere rirama kandi ntashobora no kurongora abandi. Tugiye mu miryango, iyo mu muryango hatari uburongozi bwiza gutuma haza amahoro no ku kazi bigenda neza. Ikibano naco candukirwa n'uwo mutekano muke uvuye ku burongozi bubi bwo mu miryango. Mu mashirahamwe no mashengero eka no mu ntwaro, uburongozi butameze neza nta mwimbu ushimishije uboneka, kuko haca haguma ugutabona kumwe ibintu. Aha munyumve neza, ukutabona ibintu kumwe si cari ikibazo, kuko hari uburongozi bwiza. Ukutabona ibintu kumwe bituma ahubwo haba impinduka. Murongozi mwiza nuwama yakira ivyiyumviro bitandukanye n'ivyiwe. Iyo umuntu atabona kumwe ibintu, ahubwo bigutere umwete wo kwiyumvira no kuvyigako, hama bigusunike kuzana impinduka nziza. Twifuza abarongozi baba kumugwa amashi gusa, ugasanga gusa abahanuzi baniyo bakubwira ngo byose ni byiza, niyo biba ari bibi ntibubahuke kuvuga. Kutabona rero ibintu kumwe tubifate yuko bishobora kuba isoko y'iterambere mu gihe uri umurongozi mwiza. Kutari umurongozi mwiza, hakaza umuntu akubwira ibitandukanye niko wewe ubona ibintu, ushobora kumufata nk'umwansi, ugasanga wirukanye ivyumviro vyiza byakugufasha gutera imbere. Turifuza kubona abarongozi bakoresha akaryo bahawe ko kurongora abandi mu kuzana impinduka nziza aho baherereye. Icivugo c'uruganda kivuga ngo vous avez de l'influence. Ni icivugo ciza. Indongozi ihamagarirwa kugira uruhara rudasanzwe mu kuzana impinduka aho yoba iherereye hose. Kira noneho nta ndongozi yobaho idashobora kugira influence yo guhindura ibintu aho iherereye, aho ibaye, aho ikorera. Iyo ntiba ari ndongozi nziza. Inyigisho z'uburongozi ntizigwiriye, tuzisanga hake. Mbere n'umuntu aragenwa kuba umurongozi, ugasanga ntiyigeze aronka akaryo ko kwigishwa ivyigwa by'uburongozi. Ico bigorana kurongora neza abo ajejwe, kuko barayamaze bati umuntu atanga ico afise. Twagomba gutera intege abarongozi bose ngo bijukire kwitabira zino nyigisho z'uburongozi. N'akaryo duhabwa rimwe mu mwaka. Murongozi wese adakwiye guhusha mu guhurira hamwe n'abandi barongozi, baba abo mu ntwaro, mu mashengero, mu mashirahamwe n'iyindi mice, ngo bige ivy'uburongozi bari kumwe. Gutyo bigaheza bikadufasha gukomezanya
no kwakira ubumenyi n'ubuhinga bidushoboza kuzana impinduka aho duherereye. Hari umusesanguzi umwe yavuze ati umwe mu bansi b'umurongozi ni ubumenyi buke, kandi ngo umurongozi ahagaritse kwiga aca ahagarika no kurongora. Nimuze twijukire kwitabira amahuriro nk'aya adufasha gukarisha ubwenge, gutyo biradushoboza kuba abarongozi beza no gukora neza ibyo tujejwe mu burongozi.